Hello bakunzi ba Fresh TV de 57 twongeye kuramutsa tuvuga muri canke mwaramutse bivanye naho muherereye twatwengeye kwa ikaze mu kiganiro cacu Our News tukaba dufise amanews mashasha nko muvyumva mubiravye mubona ko impande yanje harantu bashasha reka tuba ikaze batwidondore maze none batubwiye n'ibintu bishasha agiye kutuzanira vyino weekend tugiye kwinjiramo vuba cyane tuba ikaze reka rasa kwihangana priorité aux femmes nagavuye ngo mperi buryo ariko arihangana cyane Hello ndabaramukije cyane nitwa Joel niho nimbere nkaba ndi muri organisation ya Press Together Moment. Tubaye ikaze Joel. Murakoze cyane. Enfin. Murakoze naho mwandenganije. Yo nitwabarenganije vraiment mwaze ko mubibona nyene aho nategeza guhera kameme. Ntaco baseka ndavyebeye. Nitwa Ngabire Imana Fleri God. Nanje nkaba ndi muri organisation ya Press Together Moment. Niko. Tubaye ikaze. This is Fresh TV. We shine to progress. Tubaye ikaze. Ege mwavyumvise bose mwese yavuze ndi muri organisation ya Press Together Moment. Ariko ako kantu twumvise ngo ni gikorane ni shengero ni entreprise nshashije mu Burundi ariko batubwiye ko organisation bagiye kutuzanira bimeze gute. Oya si entreprise si église Press Together Moment twavuga yuko ari abantu bishize hamwe hatangwe harazi icyumviro ku muntu umwe kiramuzamwo nibaza yuko ari hishurirwa yagize hanyuma yumva gutanguza ikintu cyuko abaririmbyi boza baraja hamwe bagahimbariza hamwe bakavuga ubutumwa henshi hashoboka kugira ngo abantu bose bumve ubutumwa bwiza batarinze kuriha muri Press Together Moment ntiturihisha ni ukuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo n'abandi bantu bose bashikirwe rero sishira hamwe ariko numugwi uhari kugira ngo ushobore gufasha abantu mu kuvuga ubutumwa bwiza abaririmbyi baje hamwe kugira ngo abaririmbyi bose baje hamwe kugira ngo hashobore kuba ubumwe mu baririmbyi kuko nabaririmbyi baje hamwe si bya bindi umuririmbyi ngo umwe ngaze kuri stage ngaririmbe wenyene oya ariko ho abaririmbyi bose abarapper baraja hamwe bakaririmba nk'umurapper umwe dufate nka Kelos Upendo akaca aririmba nk'indirimbo ya GSP team urumva canke GSP team akarimba indirimbo ya Kelos Upendo ni kugira ngo habemwe ubumwe tuvuge n'ubutumwa bwiza turumvise Press Together Moment nibyo icyongereza nyine namavyumva yego numugwi ni band ni team canke ni evenement bisuko nyene gusa turabona imigwi turabona ama band atandukanye ariko Press Together Moment Church ni evenement yitwa gutyo canke ni band canke ni team ikindi cyo kwera ikiyaje Press Together Moment ni evenement ni nka gutyo ushobora kumva pamoja ni evenement yaje cyane cyane kugira ngo ishire hamwe impano z'abakozi b'Imana bagiye batandukanye ni evenement novuga yuko ifise ico yisangije nkuko yabivuze umugenzi wanje ni evenement itandukanye n'izindi gato kubera ko twebwe nta muntu n'umwe performinga ku izina ry'iwiwe umwe araza agashira hamwe n'ubundi jewe nkaremba indirimbo yiwawe nawe karemba indirimbo yiwanje ni mu ntumbero yo kugira ngo tugwize ubumwe hagati y'abakristo hagati y'abakozi b'Imana kandi si ukuririmba gusa Press Together si yo kuririmba gusa kuko guhimbaza Imana si guhimbaza Imana gusa mu buryo bwo kuririmba gusa oyaha ariko mu nzira zigiye zitandukanye abantu barahimbaza Imana bashatse kuvuga yuko muri Press Together turahakaryo abantu bagacapa bagahimbaza Imana mu gucapa kwabo ndavuga aba evangeliste gusa bobo aho bitandukaniye bobo ntibaca bagenda kuvuga ubutumwa bose yaje kuri podium mugabo avant événement baraharabaho evangelisation ihuza aba evangeliste bagiye bavuye mu église agiye atandukanye bakagenda mu ibarabara bakavuga ubutumwa bwiza hanyuma resultat ikagaruka kuri Press Together hariho n'izindi ngabira batamba iki kugira ngo yani ni ikintu caje kugira ngo giha akaryo abanyengabire bagiye batandukanye kugira ngo baje hamwe bahimbarize Imana hamwe ibe edition yambe muzo mu canke bisanzwe biba nuko kumbere twayibwa bimenye si edition ya mbere ntihenze ni edition
ni 7 umunani ni edition y'umunani usibye ko twara dukorera mu ma église no bwa mbere gusa tugiye gukorera kuri terrain muri izo ncuro indwi mushobora kuba mwarakoze ma église bivanye n'igice mwari mufise mu gutangura canke vision mwari mufise n'iki kigaragara maze gushikako turamaze kuronka abantu benshi bihana turamaze kubona ubumwe mu baririmbyi barimba gospel na cyane cyane n'ivyo niwo mutima wa Praise Together kubona abarindi tubona bari mu matima atandukanye ko nakivuze ahatandukanye bari bakibona uvuga usanga barimba ku giti cyabo bariho umugabo benshi usanga nubwo barimba ku giti byabo bari no mu yindi migwi mbega birakunda ko ashaka kuza muri Praise Together moment asanzwe ari no mu yindi team kanaka ego birashoboka bihora binaba mbere wanashima kuko nk'ubu hariho team ya Praise and Worship ikoranye n'igikorwa cya Praise and Worship ihurikiyemo umunyenye umwe abaririmbyi bagiye batandukanye abo baririmbyi bagiye batandukanye baba baje bava même no matimu agiye atandukanye nk'ubu myi edition mu ba invité tuzoba dufise hazoba harimo aba invité bo muri Asante hazoba harimo aba invité bo muri SMS muri abo nyene harimo abazoba bari kandi bazoba bariko barakora muri Praise and Worship urumva ihakajya umuntu wese uko yumva yokorera Imana apa kuba muvuga ubutumwa kuba ndavuze ko aba evangeliste muri kuririmba ikindi kintu mushaka kuba muvuga mukora canke uwinjiye muri mwebwe ikintu avuga ati davantage par rapport yandi yari canke ibindi yararimo ni nk'icaye bigasha navuga n'icyayi bon hari ibintu byinshi nko muri sinzi ko ushatse kuvuga muri organisation canke uri no kubasanzwe bandi basaba abarindi bazoba abaririmbyi ikintu bazoba baje bon I mean muri iki gihe cyose muri ko murakorana nabo dutute fasongira ngo ntibaguma bakora baca bagenda haza abandi baguma ari babandi oya ntibaguma ari babandi baraza harakaza mu nabandi bamwe barasohoka abandi bakaca haguma haza nk'abandi haguma hazamwe n'abandi umugano gusohoka barasohoka kuko ya ano kandi rero ko bamaze igihe barimo muri amedisiyo yose ikintu avuga yo shingira nk'intaha canke yo shima yungutse ni nk'icaye biragoye ko dushobora kuvugira abaririmbyi bose bamaze guca muri Praise Together nta muririmbyi twazanye baciye banega umutego kugira ngo sinze kubaza umva ndi kumwe n'abateguzi ariko nibaza yuko bon je ndiko ndaraba nk'uririmbyi amaze kino gihe cose two turakorana antuka bon aramaze kunguka ikintu kuko iyo ubonye wahagaze haje imbere uko uraririmba na cyane kuririmba nimba ari umuhamagaro uhamagarirwa n'Imana atari ikintu ushaka yuko atari umutima w'amafaranga gusa cyane canke n'amahiti menshi ariko umutima w'Imana iyo ubonye uhagaze haje imbere hanyuma muri ico gikorwa hakozemo hakaba abantu benshi bihana iyo ni resultat ya mbere je no vuga yuko yo maze kubaryohera ikindi na indi resultat ni hari umuririmbyi ubona ushaka guperforminga hamwe muri kumwe bikagora ingene umushikira ariko muri Praise Together biba byoroshe mugahagarara mukaririmbana akaririmba nawe ukaririmba byaranse ko ushobora kumushikira urumva aha reka rero tugendane tuje kuvuga ibintu bishasha abanyuzi muri emission abanyuzi bisigura ko hari ibintu bishasha biko biregereza bizoba ryari bitunganijwe gute bizoberahe cyambere na mbere kamanze nongerereze kuvyo aje kuvuga kuri ico kintu imitwe nyine bifite ivyo yongeza yego ikintu cyo novuga kuba muri Praise Together je ndayizi kuva kuri edition ya mbere kandi hose n'abandi mu activity ikintu cyambere novuga umuntu yunguka birazana urukundo hagati mu bantu birazana urukundo mu baririmbyi mu bakozi b'Imana bagiye batandukanye hanyuma kandi bikongereza experience kuko je nk'ubu dufate ndi mu mugwi kanaka hanyuma uyo mugwi ndimwo ejo ugahura na SMS hari ikindi kintu uyo mugwi utahanye kubera ko guperforminga hamwe na SMS yo bimaze igihe kirakora namwe mukaba mumaze imyaka 2 duheruka kubona bagira anniversaire y'imyaka itari mike hanyuma ugaca performinga hamwe nabo kandi we nawo umaze nk'imyaka 2 ni experience yindi bizana mu baririmbyi hamwe n'uje mutima w'urukundo hamwe kubera ko baragira ama repetition hamwe ujya mwanya wo kubana nabo birakugurura hariho ikindi kintu kanaka ugenda uramenya so hama ku bintu bijanye no ni evenement ku kwezi iyi evenement izoba itariki 4 z'uku kwezi tugiye kwinjiramo ku 9 izobera kuri terrain imbere ya zone mu Kinama hama izotangura isaha 9 so turi kumwe n'abayimvite bagiye batandukanye no kuri ni benshi
ni benshi nkuko muvyumva nyene ni Praise Together tuba turi kumwe n'imigwi igiye itandukanye Semese God's Believers Asante benshi bagiye batandukanye GSP benshi Keros Opendo n'abandi benshi bagiye batandukanye tuzoba turi kumwe hajya kuri terawe mu Kinama bizotangura isaha 9 hanyuma kwinjira ni kubu murakoze cyane tumenyereye kenshi ku mateka bikorane binini abarivyi kugira ngo bahaguruke nk'abarivyi tugwe ku mateka vraiment nibaza ko ni gake biba eske byaraboroheye mushire kushikaho mwumva ko mukora kuri terawe bikakunda byose hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo tubibone bisigaye byamaze gukunda byaraboroheye ntitwavuga ko byatworoheye ntibyatworoheye na gato na cyane yuko yari nigambere edition ya mbere dukoreye hanze andi ma edition yose twakora mu eglise atandukanye twava muri eglise tuja mu yindi twabwiye ko dushaka gukomeza ubumwe hagati y'abakristo ntibyatworoheye cyane ariko turashima Imana muzobibona bizo bimeze neza ariko ntakiba coroshe aho turashima Imana ko yabikoze murakaze cyane gose mukurengeza ikiganiro cyacu ni bande ushaka kugira icubwiye bariko badukurikirana mu kubatumira n'abatari bwayumve n'abamaze kubyumva batari bwabitahure bumve ko hemerewe kuza abantu bari bo bose kandi noneho ubwire n'akajambo babwiye kugira ngo bazoze dimanche basidukana n'iyonka kandi bose ico biteze murakoze cyane kuri ico kintu ikintu cya mbere nashaka kubwira abantu nuko iki gikorwa gihari kugira ngo gifashe imitima y'abantu ndakunze kuvuga kino kintu nimba tukigiriwe buno buntu bwo gukorana gutya tukabana tugahimbariza Imana hamwe siza twobiprofita tukabibamwe kubera ko murazi yuko mu myaka nko mwaka uheze ntibyari byoroshye kugira ngo abantu bashobore gutegura ibikorwa mwe nibyo byo guhurira hamwe nibaza yuko bijya ibintu byaduhaye icigwa byo kubona ati igihe tuzoba turonse opportunité yo kubana tugahimbariza Imana hamwe ko twobibamwe by'ukuri rero je no tumira umuntu wese ariko aradukurikirana yuko ku munsi w'Imana mwese musidukane niyo mwese muzoze tubane muri ivyo bihe bidasanzwe hazoba hari umukozi w'Imana adasanzwe azobaje kudukorera mu kuvuga ijambo ry'Imana arisemanisha tuzoba turi kumwe n'abandi nyene bagiye batandukanye nizera yuko umuntu wese azoza atazohomba kandi nosaba yuko umuntu wese azoza yiteguye kugira ikintu yakiriye tashana tuze wenyene utumire n'uwundi wese nawe nakaje kamusha kubwira ko adukurikirana kumbure kuvyerekeye dimanche kugira ngo bumve ko babwirizwa kuhaba bakunzi ba First TV akajambo no babwira nipfuza kubatumira cyane kuri uwo munsi w'Imana ni dimanche iza tuvuze ngo mu kwezi kuzumenga ni kuri ngo dikera so dimanche so dimanche le 4 itariki 4 z'ukwezi kw'icenda isaha ni 8 bababwiye ni kuri terrain ya football mu Kinama hafi ya zone Kinama kubatahazi ubaza zone Kinama uzoba wahashitse naho nyene karibu cyane tuhezagirirwe hamwe duhimbarize hamwe hazoba hari abaririmbyi benshi uko mwabyumvise antuka bazonezerwa antuka nukuri muzonezerwa tumira mugenzi wawe tumira mugenzi wiwe mwese ntagire uzoza wenyene twese tuzohabe na cyane n'amabisi yabonetse ntazo bicitwaze ngo nta déplacement hari ubu hari amabisi muzoze duhimbarize Imana hamwe kugira ngo dushime Imana kuri uwo munsi kaze cyane numva ari byo nababwira nta gusiba ariko yatumiye abakunzi ba First TV twebwe numva ntaco nawe nasubiye ariko mu bakunzi ba mbere rumva ndimwe yahuri wa mbere niyo mpamvu ntarinze haraca bibati abakunzi nduri ni je ndi wa mbere ngo n'abatari abakunzi bayo bazozi bazarinda kuza bose ariko baradukurikirana bose kandi ikindi kintu naco nashaka mbonereho ibi bikorwa turiko turakora ni bikorwa nkuko yabivuze birasaba ingufu nyinshi cyane gose birasaba ingufu nyinshi cyane kubyo utaronse abantu bagufata ukuboko murabyona ko bakirimi yabaga kacimana bakora ibintu kuri TV kandi uje ntatuzo n'umutima guhimbaza gusa no mu mufuko nyene uzoze waranduze neza ahubwo je ngira mfatireho uno mwanya shimira abantu bariko baradufasha nukuri Imana bahezagiye cyane abantu bariko baradufasha mu gupublia ama affiche yacu bariko barapublia Imana bahezagire dushimira abantu bariko baradufata mu mugongo Grace Media bariko baradufasha Grace Media Imana imuhezagire cyane ariko arafasha abantu bagiye batandukanye ba gospel Imana imuhezagire cyane dushimire Show Event Imana bahezagire dushimire Tech 9 dushimire Kibambari karadufasha mu gukora amafishe meza cyane Imana imuhezagire n'abandi bose bariko bagenda bafasha kino gikorwa n'abandi bose bariko bagenda bafasha igikorwa cy'Imana muri rusange ibikorwa bya gospel nukuri Imana ibahezagire cyane kandi
mubandanye mushigikira igikorwa c'Imana kandi Imana Gospel izobahezagira. Mana ihezagire na Fresh TV. Kandi Mwakoze abajournaliste cyane, mwakoze Imana cyane. ihezagire abajournaliste bariko baradufasha mu kuduha ibiganiro n'ukuri Imana ibahezagire cyane kandi muteramuja imbere Kigeni cha gospel vraiment. Ego vraiment. Umwaka we Yeah. iri too much. Murakoze cyane. Rero abakunzi bako tuzohurira kuri terre ya Football mu Kinama. Kinama. Impande kuri zone Kinama. Ego. Eba, zone iri hano tere nayo iri ngaho. Yeah. No wamuvuga butumwa mukunda Alice Marish mbako azoba hari abajene cyane cyane bacabimva go. Baca bamwibuka Yeah. gose. Murakoze cyane turashimye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu. Turabashimira. Murakoze cyane nawe. Yeah. Bakunzi ba Fresh TV tungiye kubashimira ujye mudahengeshanya kudukurikirana mu biganiro byacu mwumvise ko programme ni dimanche le 4 tuzohurira kuri terre ya football mu Kinama turi kumwe na Praise Together Moment azari umwanya mwiza utari bwavyumve na cyangwa utari bwayijemo tuzohahurire tubiza kandi kuzamuragira like share na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu bye bye. Bye. This is Flash TV. We shine to progress.